twashimye gutumira umutumira adasanzwe umushikirizamanza wa sentare mpuzamakungu mpanavyaha Mame Mandiaye Niang asanzwe afise ikibazo ca dosiye y'u Burundi muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha. Igituma twamutumye nuko yaba bahohotewe yaba imiryango yabo n'abandi barundi bose muri rusangi baguma batubazaho iyo dosiye ya CPI igeze. Arico gituma twavuga duti ko tumwe tubabwira ko iyo dosiye ikiriko iragiye ko amatohoza n'ibiro vy'umushikirizamanza wa sentare mpuzamakungu mpanavyaha. Ubu rero twavuze duti reka inyuma y'imyaka 8 ayo matohoza yaruguruwe, dusabe umushikirizamanza wa sentare mpuzamakungu mpanavyaha afise mu minwe ico kibazo c'u Burundi agira icyo avuze abwira abarundi abwira abahohotewe. Twashimiye n'inyishu yatanze, naho tuzi neza yuko atari kuvuga vyinshi cyane kubera kizira kuvuga kumena ibanga ry'amatohoza akiri mu minwe vy'umushikirizamanza, ariko yavuze neza yuko ikibazo c'u Burundi, dosiye y'u Burundi iri hejuru ayifise mu minwe kandi iriko irakurikiranwa n'umushikirizamanza wa sentare mpuzamakungu mpanavyaha. Yavuze yuko abahohotewe bose bogumana ukwizera, yuko vuba naho hari biko biracamwo, kandi ararerekana yuko kubera badafise ingene bakorera mu Burundi, ariko yuko ivyo bitazoba intambamye kugira iyo dosiye ibandanye ikurikiranwa. Aravuga yuko abahotewe bogumana ukwizera vuba cyane. Rero turizeye yuko umushikirizamanza Niang azoja ku ntambwe y'imbere kugira ashobore kwerekana yuko iyo dosiye iriko irakurikiranwa bwite.